Tufise umuririmbyi nka Mukombozi ariko ari yamamaza atogwe mu bashinga amateka. Ajya amajambo ari karaza ayakasa amavuga kujya. Yaza akaza akavuga Mukombozi ahemiriza abantu mu mutore Mukombozi adoshikana iterambere aha. Ntago nje kwitoza ngo nuko nifise. Oya. Ndi wa muririmbyi nyene muzi. Ndakene gutererwa amafaranga y'amabafre. Amafaranga y'imodoka cyangwa ufise imodoka ayimpe ufite amabafure ayinterere kugira nzunguruke ndabako ngene ni yamamaza tumushigikire Mukombozi tumuvuge Mukombozi agira amahirwe yo kuponda ngaha yari karaponda ntozeya bifese ko ndirimba yasohoye n'abakozi bifese warazimye ubu warazimye vyembere warazimye bifese wewe bandanye ugenda ufata ubandanye muri kuza bajya bakecuru bo kuri YouTube ugira ivyo ushaka bafite tafite tugira ibiki mugumane mugabo jamais Box Entertainment with the makers. Radio Gentleman ndabaramukije cyane amahoro y'Imana imigisha impezagiro ibe mu banyu no mu vyanyu no munsi ndagarutse kuri micro za Box TV na ndabakumbuye sana cyane gose ndabakumbuye nari nkumbuye kubaha exclusive imeze neza ikosoye iri ku mwanya atagatosi karimwo ariko uno munsi inyuma ya kamera ndi kumwe na Lama K muri Box TV mu cameraman abikora neza vraiment muri no mesi agiye kuzira abaha image zimeze neza zitosanuye ariko hambavu yaho ndakubona umwe dusaze dukorana nk'umukolege wanje muri Ntacho TV niwe agira mfashe kuri micro ya kabiri murakoze cyane ndakureke widondore naho batariko barakona imbere ya kamera so ku mazina nahawe n'abavyeyi natawe kwibagira so ku mazina bamenyereye ko nitwa Bobo Vanchi ayo ni abantu benshi banziko ariko ku mazina atari y'abavyeyi sinkunda kuyavugira imbere ya kamera murakoze ati mazina y'abavyeyi ntagukunda kuyagaragaza so ego mwaraduhaye amazina y'akazi yaratwubatse aratugaburirana n'umwanya n'iyisa mazina abafana baduhaye mubagaburira we nturimo aratugabura navuze ataratugaburira murakoze cyane kuko je ngaburirwa n'izina abafana bampaye nuko bangize wondi of course nanje ikintu kingaburira ukuntu abantu banyizera bakwizera uzi gufata umuntu ukamuha 500 ngo aziza kugukamerera mariage cyangwa umuriyoni mani mutazi nanye erega muko kwizera ni kubera iryo zina abantu baguhaye murakoze reka rero tubanze dushimire ariko baradukurikira abanze bakore subscribe ndababwira yuko kuba nange kugaruka imbere za kamera za Box TV nje kubazanira ibintu bimeze neza biri ku murongo na ndabakumbuye of course banzureke tukiraho banzureke tugira tubaza abantu bakora dukurikirana ingene bamerewe hari gushobora gusanga umuntu atameze neza ameze neza ni fresh atameze neza naho reka tumwihanganishe twese ntitumeze neza ngaha murakoze cyane mahoro y'Imana ni mpamvu umuntu akunze kuraba Box TV arabye kuri rogo ariko akajamba ohora hagira neza ohora kugirire neza reka twuduse nk'abinjira mu mwandiko wacu ikintu cyatumye no munsi nshaka kuvuga ngo nicare nuko noba nagize ishavu bivanye nuko twebwe nk'aba influencer cyangwa nk'aba promoter usanga rimwe na rimwe dusuzugurana tubwirana amajambo atari meza ugasanga mu mwanya wo kuvuga ibintu byo kubaka igihugu wo kuvuga ibintu byo teza imbere urwaruka ugasanga turiko duterana amajambo babyumva nk'umuntu w'umugore ugasanga ariko arita umuntu w'umugabo ngo nimbwa ngo numuhirimbiri ngo numukoma urabyumva ibyo bintu ntago bikwiye kuba muri entertainment yo mu Burundi ubyumva wumva byo biva kuki kugira ibyo bintu nk'abantu bariko baradukurikirana ushatse kubabwira mani je birambabaza antwaje birambabaza kubona nk'umuntu w'umugore nka Nerinate sawa Nerinate n'umuntu w'umugore asuba yicaye nabyumva ashobora kubaho abantu b'abagabo basora gusaba bahagaze n'icubahiro cabo c'ubugabo akabitwa imbwa akabitwa imihirimbiri uravyumva hari akantu nariko ndiko ndumvamwo ngo umuntu w'umugore asoba yicaye ntuvuge Nerina ntuvuge ngo ningungwa basoba bicaye bose niko bameze ambaye Nerina atadafise indero abantu basoba bamere natanze akaroso ntabwo navuze bose nanavuze n'izina ry'umuntu adashobora kuba afise indero muri influencer
uravyumva je byarambaje nabonye amajambo avuze kuri Star Boy ngo yo mufungisha ego turabizi turabizi iyo umuntu akwiyumviye nabi ashobora kugufungisha gusa ubutungane burahari man turi mu Burundi umuntu ntushobora kumufungisha haza ubutungane bugakora bukarabira ikibazo aho kiri no mpamvu reka ndakubwira ikintu kimwe we Nerinati sawa ikintu kimwe ukeneye utegezwa kumenya menya ico uri umenye ko uri umuntu uri muri entertainment umenye kuri umuntu uri muri influencer y'u Burundi ariwe muntu ukeneye gusupportinga urugwaruka ruriko rurakora ariko mu gihe uri kuraza ukavuga amajambo adaha icubahiro urugwaruka rwacu aboneka nabi mu bantu ataco yigisha urwaruka tugufata nk'umuvwayo nk'umu Babylon Nerinati namufana wiwe namukunda cyane ariko umwanya n'isana ate wari umuvwayo ariko Nerinati arafise impamvu Nerinati arafise impamvu man iyo mpamvu yoza gucokora aba influencer bose bari muri entertainment niyi warabanye amajambo abwese mbizi ariko bajya bafitanye ibibazo byabo privé twe turashobora kumenya apana ibyo bibazo biri privé apana kubizana ku mbuga mwimarire hariya hama mugeze mu mbuga mwerekana ikintu gishobora guteza imbere urwaro mwerekana ikintu gishobora guteza imbere aba bana bakiri bato babakurikirana kuri izi mbuga ariko ico ndagitahura Nerinati tusanzwe tubizi basi hari ukuntu umenga ntameze neza bisigura ko asara mu mutwe hari ukuntu asanzwe atameze neza ariko na Star Boy twari tuzi ajya amajambo akayubahuka none yavuze ibintu byo rega hajya ni nko kubwirana nabi n'umusazi yavuze ibintu byo oya yavuze ibintu byo none Nerinati aravyara waramuvyaje ubona biranse yakubera yabuze umugabo rega wabuze umugabo ntushobora kuvyara oya kubura umugabo no kutavyarana ibintu biri bitandukanye mani Nerinati woshobora kumbwira mu myaka maze muri no game katarahura n'abagabo cyangwa atarahura n'abahungu usanga wenda adashaka kuvyara ninde muntu wumvise adashaka kuvyara bariho n'abaganga baraguhimiriza kuvyara hari igihe baguhimiriza kutavyara bivanye n'iki ubwo nka Nerinati ku myaka afise ntashaka kuvyara Nerinati ku myaka afise irenga 40 ntashaka kuvyara Nerinati afise ukuntu yoroganiza ibintu vyiwe afise ingene atunganya ibintu vyiwe niyo mpamvu umuntu adashaka kuvuga ngo ntareka aravyara ego basi arabona ko ari kararondera tararo no avyara muhi kuzomumurerera none Nerinati arabuze ikintu cyo kureresha umwana umwe cyangwa babiri ahubwo n'izuba ryaka usanga afite izindi impamvu ziwe yaba umuntu ari kumwegera akamubaza impamvu atavyara niho twari kumenya ikibazo neza na neza aho kiri Nerinati ni umuntu amaze imyaka myinshi muri game yagendanye na Natasha ivyo twe turabizi yari n'umukozi wa Natasha ivyo twe turabizi ari mu promoter wa Natasha avuga Natasha neba uzi ko bapfuye na Natasha rega no kugira yubahuke Star Boy ni kubera yabonye Star Boy yafashijwe na Natasha akamutwara hehe mu Buganda muri Kenya kijya kibanza Star Boy yagiyemo cyahora kigendamwo nde Nerinati rejaruze kwa Nerinati tegeza kuhaba urabyumva rero muri no game turimwo uzanye ibintu by'amajaruzi ukagira umutima mubi gutera imbere biragirane biragoye abone Ozira ko zateye imbere azanye umunwa oya Nerinati urabyumva azanye umunwa ngo Ozira ko ngashaka kudugira kuri inde kuri Nerinati amudugira ko gute Ozi numu influencer akazi dufise influencer akazi dufise akora n'inguvu ziwe man numukobwa je nshobora kuvuga ati mu bakobwa dufise nga mu Burundi bakoresha imbuga zabo no shira imbere nkavuga ati nani Hozi irakoze afise inguvu zo gukora kandi kugira yiteze imbere uraze life yararimwe akiri muri Bujahid uravyumva ukacumura abantu ubu bisigure ko afise iki BJ yo kwiteza imbere no guteza imbere abandi oya Nerinati we dusanzwe tubizi jere yasindi kwico kibazo cango c'abantu avuga ahubwo je ndi ku kibazo cyuko Star Boy ngene yagiye kwishurana n'umuntu tameze neza kubera Nerinati ari igihe zigeze gushika Nerinati je naramwemera sana namukurikirana cyane ye kimwe yigira kuvuga yuko urupfu rwa Miss Erika umugore Bernice arufisemo uruhara niwo musi
niwo musi naciye numva wapi Nelinate ari umuntu nyene atameze neza bakwiye ko Erega. ahantu nko kwa Rujanti erega mani hariho abantu usanga baba baremeye gucoza urabyumva hariho abantu baremeye gucoza abandi sivyo ego hariho abantu baremeye gucoza abandi iyo atavuze umuntu wewe ntavugwa hari live yakoze ryari kanda kumvisha mu majambo yavuze wenyine Nelinate abyumva rero hari ibintu twebwe nko ngaha tuba turiko turiyubaka tugace tubona babantu badutangurira muri game babantu mwigira babantu turabirako bariko barabivuga bitaduha iki icubahiro uravyumva bitaduha icubahiro bituma natwe ducika intege tukavuga ati bwa bundi urugamba turimwo uravyumva urugamba turimwo turimo kandi hari abantu batugwanya ivyo byo biravyemera ego ni nka Nelinate ari umuntu jewe mane naye mu bantu bamufana mu nzu ntibakishyiramo indirimbo ziwa uravyumva ariko aponda ngaha yariko araponda ntozeya Bifesi ko ndirimbo yasohoye n'abakozi bifesi bo warazimye ubu n'abakozi bo mu nzu ntibakishyiramo indirimbo ziwawe ubu abantu bavuze indirimbo ni Fernando ni Melanine ni Dramati ni Rinoji wewe Bface wewe warazimye vyembere wewe warazimye Bface wewe bandanya ugenda ufata ubandanya muri kuza bajya bakecuru bo kuri YouTube ugira ivyo ushaka bafite tugira ibiki mugumane mugabo jamais uzanga ugagira ngo imistari Dramati nashobora bavyumva kakano nyene yavuze ngo Bface ngo yarazimye ngo nababoye ngo ntacumbiriza umuziki wiwe mani ashobora guhangara Bface umuririmbyi nga dushobora kuvuga ngo muraperi wa mbere akora umuziki mwiza yego bavyumva ngo yarazimye ngo kuri YouTube ngafite bakecuru ngo ega mani Nelinate wewe ja mu bintu by'uburimye n'ubworozi uturekere ubu influencer uturekere ubu promoter uturekere twe twipushingira impano zihari kuko nibaza kuza guponda muri ivyo nka Bface ariko arakora neza ariko arandika umuziki mwiza so umuziki abarundi bakawumva ukaza kuba ngo yarazimye we nta terambere numva ushakira iki abarundi ariko numvise Nelinate arapfungisha nyewe ntabwo buri kuramwe we ntumutinya none ya nawe ejo nshobora kuza kuraba kuzone mugize za kunda bakuzone navuze ukuri sawa mugize za kunda bakuzone navuze ukuri mani ibyo bintu nta naho byakabonetse umuntu bamufungisha hariho ikinaba bavyumva neza Bobo ego muri no mwanya tugezeko Nelinate ntabwo ari umuntu yakuza guponda umuziki cyangwa ponda baririmbye ahubwo ari wa muri wa mwanya kuza gushigikira nde mukombozi dufise umuririmbyi nka mukombozi ariko ari yamamaza atogwe mu bashinga amateka ajya amajambo ariko araza ayakasa amavuga kujya yaza akaza akavuga mukombozi ahimiriza abantu mu mutore mukombozi azoshikana iterambere ahanaha azovugira uravyumva aho Nelinate twaza kuvuga ko ariko aravuga ikintu kizima uravyumva ndanasaba abafana bacu vraiment muze mu supporting ya mukombozi mu byavugiye ejo imbere y'abanditsi n'abanyamakuru yaravuze amajambo akomeye aravuga ati jewe kuba nje kwitoza nk'umukandida mu bashinga amateka ntabwo nje kwitoza ku ruhara rw'iwanje nje kwitoza ku bw'ugwaruka n'abajene bifuza gutera imbere bashaka gushika kure ariko bafise vision yo gutahura ko Burundi ari igihugu ciza kandi ari igihugu c'amata n'ubuki ariko ikindi naco cyanyo yongeyeko ati je mukombozi ndacyakeneye gutererwa uravyumva ndacyakeneye gutererwa ntago nje kwitoza ngo nuko nifise ndi wa muririmbyi nyene muzi ndakeneye gutererwa amafaranga y'amabafre amafaranga y'imodoka cyangwa ufise imodoka ayimpe ufite amabafre ayinterere kugira nzunguruke ndabako ngene niyamamaza baze bantore avuga ati sinivyo gusa sinkeneye uburyo bw'amafaranga gikuru ivyiyumviro urabyumva ivyiyumviro bituma nanje munyereka uko mwene ushobora kuza kwifadikanya n'abarongozi baza bahari
tukazohindura iki mu gwaruka tukazoshikana he gwaruka bisigure yuko twebwe gwaruka turi nko muri entertainment cyangwa turiko turishakisha muri ibintu by'amarezo sosio tuzoba tugiye gushigikirwa cyane tumushigikire Mukombozi tumuvuge Mukombozi agira amahirwe yo kuba umukandida w'umushinga amateka murakoze cyane urabyumva kuko ivyo bintu bizotuma twebwe tugira iki icubahiro ndabizi neza Mukombozi niyo twamutora yaba abaririmbyi yaba abakinnyi b'amafilime yaba abakomedie yaba abantu b'amateatre yaba abantu bose bakoresha inoze ya mvabwenge impano mvabwenge aba createur bose bazogira icyo bashitseko sawa kuko tuzoba dushigikiwe n'umuntu atahuri twevyo turimo wabyumva tuzoba dushigikiwe na wa muntu tuzotura ikibazo cyo kuvuga ati rero ubu ujya mu Burundi murabona ikintu cy'amabarezo ni kibazo turakeneye uburundi basi udusabire butuzanire satellite ya internet batwongereze connection ya internet azogenda gitange arituririre bazodutahura kandi byoroshe ko aravuga ati uwabibamwo we arashobora no kuturirira bakaduha lisansi y'amarezo sosio YouTube yacu ikagira agaciro kubera mu Burundi nk'abandi aba YouTuber mu Burundi burafite ico kibazo uravyumva natwe abarundi tugakora twinjiza amafaranga nk'abandi ba YouTuber bo mu bindi bihugu turacari hasi muri YouTuber turacakora amaviews igihumbi mu bisanzwe mu Burundi nibwo muvuga ngo murahatata ngo basani banyu bameze neza muracafise ikibazo c'imbuga amaviews igihumbi ari ku madolari angahe 0,58 nta dolari rikwira ku maviews igihumbi imagine ako aho turi mu Burundi tona office amaviews ibihumbi 100 wumva ufise amafaranga ngana gute ukoze indirimbo y'imiliyoni 3 ni makeya ucironka amaviews 200 ibihumbi 200 yamahera yawe ntagarutse oya ntagarutse uravyumva aheze yose kubera iki imbuga zacu ntago zituriha ibyo rero ni ibintu twebwe nk'abajene tuko turiteza imbere dushobora gushira mu mutwe tukavuga ati twe tukene kumutora Mukombozi tukene kumushigikira kuko azodushikira imbere atuvugire azodushikira hari iki cyumvira gitange kuko azoba afise uburenganzira bwo kwicara hamwe na nyine icubahiro umuvyeyi wacu Evariste Ndayishimiye apropos iciyumviro hamico cyumviro bagende bacicare ko bacige bavuga ati iki cyumviro vraiment nico bobo kireka mu gusozera dusaba abantu bariko baradukurikirana bagende kwa Mukombozi kuko bishoboka bamushigikire je ku bwanje bwa mbere na mbere ndamuri nyuma nzo mushigikira ariko n'abantu bariko baradukurikirana mu babwire banshigikire sawa je ni mu photographe mwiza cyane Ibyo turabiza ko hanyuma avuye ko turangiza ikiganiro harakajambo ntogenda nanje ntavuze mugende wewe murabe conference de presse twashize kuri Ntaco TV Mukombozi arasize mu nimero za Remikashi asiho n'izina rya banki uravyumva bibaye ngombwa kakanunze kugashiramwo mu muterere vraiment mu mushigikire uravyumva hama abantu bose bashaka guca intege Mukombozi bazana amajambo menshi ngo ivyo arimo ntabyazi abo turabiyamye abo n'abahaters uravyumva n'abahaters kuko umuntu azana imigambi yo guteza imbere igihugu akazana imigambi yo guteza imbere agwaruka uwo n'umuntu mwiza kuko urumva ari hamwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu ari mu nzira nziza ko na nyene icubahiro umukuru w'igihugu umujene w'abajene umuniga w'abajene mutama wacu turamukunda cyane Imana ibandanye mutuzigamira hama ibisigaye byose biba amahoro umunezero avuye ko dusozera ikiganiro nagiye maze shimira abantu bafashe umwanya bakadukurikirana mani iyo umuntu afashe umwanya agakurikirana ikiganiro cyawe akaraba iminota 5-10 abagukunda wenda harya abakurikiye zirya nyigisho urukuramu hatabakurikiye wewe abagukunda cyane vraiment kandi abashimire murabo ku mutima muri abantu bacu katubapya big up sana ariko muri Bobo Box Entertainment turafise impano nyinshi turafise ibintu byinshi tuba tukuye kwamamaza
ko dushoboye mukadusapotinga tukabikora. Dusanzwe turi n'abafotografe beza, dufise igisata ca fotografe bafotora ifoto zimeze neza, bafotora ama video ameze neza mu mariage, ama anniversaire, ama dote, ama diplome, mu biture babakorera ibintu bimeze neza cyane. Muke no kubakura ni nimero turaza kuzishira ko ngaha nyene murazibona. Hama ikindi naco ndabibutsa yuko dusanzwe dufise igisata ca filmi, basanzwe bakina amareresi ameze neza cyane kuri Bobo Box Move cyangwa kuri Bobo Box TV, naho nyine tugiye kuzoza turazicishako Mayeri TV show, Burundi News nayo nyine sanzwe baha n'ibiganiro, ikabaha na filmi, mugende mu supporting mugende mu supporting ni urumva na TV ari mu gisata kimwe. Bobo Box Entertainment ni famille rero umuntu wese akene ko tumusupportinga mu bintu vy'imanza niko kabaye gatoya, ntago tuvuna abasha, ntago tuvuna muduhamagare ama mariage ukene na drone turayizana, ukene na drone turayizana, ukene niki turaya byose bikoresho byose turikuje. Hama ikindi no basaba mubandanye mu dukora subscribe kuri ama channel yose twababwiye, mubandanye mu kuri ama subscribe kuko abakunda cyane gose.